huguruwe igisata cyo kubaga mu mutwe, kubaga mu giti c'umugongo no gusubiriza amavi no kubaga mu kiyunguyungu hakoresheje ubuhinga bwa none. Ico gisata cuguruwe ku bitaro vyitiriwe ikiyaga Tanganyika biri mu Kinanira ya gatatu mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa kane igenekerezo rya 29 Ruhuma umwaka wa 2024. Muganga Yohani Pascal Abayo aserukira imbere y'amategeko ivyo bitaro aratubwira icatumye biyumvira gushiraho ico gisata n'ibikorwa nyamukuru bigiye kurangurwa muri ico gisata. Twuguruye icese igisata cyo kubaga mu mutwe no kubaga igiti cy'umugongo hamwe no kubaga n'ivyuma bigezweho kandi vyiza cane, ingingo mu mavi turashobora gusubiriza amavi hama tugashobora no gusubiriza ico bita hanche mu gifaransa. Ikintu gikomeye kuko nk'ivyo vy'igiti cy'umugongo turiko turavuga n'ivyo kubaga mu mutwe ni ibintu bitari bisanzwe bikungaha mu gihugu c'u Burundi ku rwego rwo hejuru. Abantu bafise izo ngorane bavunitse igiti cy'umugongo barinda guca batwagwa hanze mu Rwanda, muri Kenya, mu Buhindi, i Buraya n'ahandi, bigatwara uburyo bwinshi kandi cyane cyane imiryango igatandukana, cyane cyane hakaba n'abapfira mu nzira. Ubu rero ico kibazo tugomba kuremesha abarundi bose yuko uno munsi ico kibazo cakemuwe. Dufise abahinga, murazi Dr. aheruka kuva mu gihugu ca Senegal no mu Bubiligi, Dr. Oscar mwaramubonye kungurukana bumenyi no mu binyamakuru vyinshi. Ubu yaraje ngaha akora ku bitaro Tanganyika Hospital. Natwe nk'ibitaro twiyemeje gufata igisata c'ubuganga mu minwe cyane cyane mu bitaro mu Burundi. Twarakoze ibishoboka byose turagura ibikoresho bigezweho. Ivyo bikoresho mwabonye rero kuno munsi uri hejuru ntahandi mushobora kubisanga mu gihugu c'u Burundi atari mu bitaro Tanganyika Hospital. Muganga Abayo asaba leta biciye mu bushikiranganje bwo gufatana mu nda n'amashirahamwe yigenga kubashigikira kugira ngo abenegihugu bavugwe kuko bigabanya y'amafaranga y'umurengera yo kuja kwivuza hanze y'igihugu. Ibitaro vyakoze ico bishobora n'abahinga mwabonye uno munsi, Dr. Christophe na Dr. Oscar barafise ivyo bashoboye kandi babandanya bafasha. Ahanini ingorane dufise arizo nabo nyene bafise no kubona dufise abagwayi baza bababaye tukabura ingene tubavura kubera ata buryo bafise. Naho ivyo bikoresho atanyungu tubihako ndende n'ibikoresho bisanzwe bizimvye. Abo tumaze gukora usanga barishe hagati y'ibironi 13 na 15. N'amafaranga menshi cyane ku muntu atagira mikoro cyangwa udafise ushobora kumurihira. Mugabo muke mumenya yuko ndafatiye ku makuru naronse ku bamaze kuja hanze usanga bari hagati y'ibihumbi 15 na 25 kuri ico gikorwa nyine. Bumva yuko twagabuye incuro hafi 10 ico byara bitwara, na cyane cyane twakingiye imiryango gusambuka kuja hanze n'izindi ngorane bishobora kujana. Rero icyo twagomba gusaba gikomeye nuko leta mvyeyi, leta nkozi yamidushigikira mishikira bene gihugu bayo n'ubu nisubire dushikire muri ico gikorwa cyo gufasha bene wacu barundi bene wacu bahora bavunika bagapfa canke bakagwa mu nzira canke mbere bakaburana kimwe bakabimuga kandi dushoboye. Burundi burashoboye, abarundi barashoboye, ibitaro biratanga gushobora. Nibaze rero duhiga uburyo bwo kuvuza abantu ku buryo umuntu wese avunitse igiti cy'umugongo cyangwa umuntu ababaye mu mutwe cyangwa umuntu afise ikivyimba mu mutwe bamunyarukana mu bitaro Tanganyika kugira ngo tumufashe n'ingoga. Nk'abavunitse birasaba yuko bakogwa igiti cy'umugongo bagistabiliza nkoreje ijambo novuga yumvikana ku bantu b'igifaransa, ibastabilize dare immédiatement maximum vyatevye n'amasaha 28 kugira ngo abantu ntibamugare burundu. Rero dusabe abatwumva no munsi umuntu avunitse cyane igiti cy'umugongo cyakababara mu mutwe bamusimbane vyihuta ku bitaro Tanganyika hanyuma tumufashe. Mugabo cyane cyane leta mvyeyi
icishije mu bushikiranganji bwo gufashanya bwo gufatana mu nda canke n'ibindi bisata, hamwe rero n'amashirahamwe asanzwe avuza abantu mu byo bita mituweli, ama-assurance, nayo nyene amenye ko ico gikorwa gikomeye dufate umugongo kugira ngo dukingire gupfa canke kumugara abarundi benshi gusumvya uko vyahora. Mwomenya ko ivyo bikoresho bigezweho vyerekanwe vyaguzwe amahera yababa imiliyoni 400 y'amarundi, kandi ko ivyo bitaro bisanzwe bifise abaganga bashoboye n'ibikoresho bigezweho vyo kuvura indwara ya kansere mu Burundi. Tanganyika Hospital, humanité, modernité et la qualité. Tanganyika Hospital, Tanganyika Hospital, Tanganyika Hospital, Tanganyika Hospital, Tanganyika Hospital, Tanganyika Hospital. Radio